Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nobonesha kuri yacu ari no yanyu Umuhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka ahanini ku vyabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu imbere yuko afata urugendo rumushikana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri uyu munsi igenekerezo ya 30 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 aherekejwe n'umutambukanyi wiwe. Muti itegeko yasize atanze ryoba ari irihe? Kuri ubu muramu wa General Arengiyome Bunyoni kuri bapfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega, muramu wiwe nawe yari amaze igihe afashwe kuri uyu munsi, yafashwe n'urwego rw'iperereza. Twibutse ko Arengiyome Bunyoni yaje gufatwa n'ubundi uyu muramu wiwe nawe ku rugo rwe rwasatswe muri zango z'abategetsi bagiye barasakwa, harimwo urugo rw'umukuru w'inama nkenguzamateka, inama nshingamateka, umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza, wahoze ari umuhuza w'abarundi, ndetse na Reveriyano Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Gusa n'ubundi tubibutse ko imbere yuko uyu nguyu nawe afatwa, hari uyundi indi ndongozi yari ihejeje gusubizwa mu kibanza yahora ikoramwo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose ntuze gucikanwa navyo, gusa tube reka tutangurire ku rugendo mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje gufata mu mwanya uheze, aho afashe urugendo rumushikana muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri uyu munsi igenekerezo ya 30 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 aherekejwe n'umutambukanyi wiwe. Mu ntumbero y'uru rugendo akaba agiye mu bikorwa vy'inama igira 28 ya COP 28 yiga kwihindagurika ry'ikirere riko rirabera muri Dubai kuri uyu munsi gushika ku igenekerezo ya 12 Kigarama uyu mwaka. Mu bigiye kwigwa muri COP 28 harimo gusuzuma urugero ibihugu rutura mu vy'ubutunzi bigeze ko mu kugabanya ivyuka vyonona igisenge gikingira isi, nk'uko tubisoma mu rubuga rw'ikinyamakuru Jeune Afrique. Hari ibisagara 10 vya mbere muri Afrika vyakozwe ko cyane n'ingaruka zindagurika ry'ikirere mu mwaka w'ibihumbi 2022, harimwo N'Djamena, Ouagadougou, Kayire, Abuja, Khartoum, Kigali, Tabazimbi, Kampala, Benin ndetse na Lagos. Tubibutse ko iyo nama isanzwe itunganywa na ONU ikitabirwa n'ibihugu bigera ku 197 vyateye umukono ku masezerano ya ONU yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Aya masezerano Burundi bukaba bwarateye ku mukono ku igenekerezo ya 11 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Kubirabana n'amategeko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yazize atanze vyose ntuze gucikwa mu kanya mwidonido. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utushikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure no Muhuza TV. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Imbere yuko tubabwira ivya muramu wa Bunyoni kuri ubu nawe yapfunzwe n'iperereza, reka tubanze tubabwire ivy'umwe mu bastaneri ahejeje gusubizwa mu mabanga. Ibi bikaba vyabaye mu ntara ya Bubanza aho ari mustanteri Olive Niyonkuru. Ni ibintu bishika gake cyane, aho kwigenekerezo 12 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 inama ya komine Bubanza yari yatumwe ko kugira ikombore mu mustanteri Olive Niyonkuru. Imbere yuko ikorana mustanteri yanditse ikete ryo gutanga imihoho. Conseil communal ntiyaba igifasha ingingo imwerekeye. Yaciye rero arasubiriwe n'umunyamabanga ntayegayezwa wa komine. Uyu munsi vyahindutse, Olive Niyonkuru yasubijwe imfunguruzo z'ibiro, ikidodo ca komine n'imfunguruzo z'imodoka. Olive Niyonkuru yasubijwe mu mabanga yiwe. Igihe Olive Niyonkuru atanga imihoho, abanyagihugu benshi b'Ibubanza bavuga ko bafise umubabaro mwinshi. Benshi banditse ko Olive Niyonkuru azira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ariwe Alexandre Ngoragoze.
bavuga ko Olive Niyonkuru yari yashizwe ko akiri muto, akiri inkumi. Alexandre Ngoraguze na bagenzi be ngo biteze ko bazomugendera ko bakiha amasoko uko bashatse, ariko ngo baratangaye basanze Musitanteri atabatinya. Ibirori vyo gusubiza mu mabanga Musitanteri Olive Niyonkuru vyahagarikiwe n'umuhanuzi wa Buramatari yamukeje, yongera amusaba kubandanya gutunganiza abanyagihugu hatitaye ku vyari vyatumye atanga imihoho. Natwe turakeje Olive Niyonkuru, tumwifurije gushikana komine Bubanza ku ntambwe y'iterambere. Kubirabana n'amakuru ya muramu wa Generale Bunyoni apfungiwe mw'iperereza. Uyu akaba ari Ferdinand Minani, akaba ari umukuru wa quartier Kajiji muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Uyu akaba asanzwe hari musaza wa Yasente Niyonkuru, umupfasoni wa Generale Alengiyome Bunyoni. Mu myaka iheze Ferdinand Minani yaravugwa mu mbonerakure zitinyitse mu Kanyosha. Amakuru dufise akavuga ko Ferdinand yahagaritswe ku munsi w'Imana uheze, acajanwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Amwe mu makuru ariko aradushikira avuga ko Ferdinand Minani yoba yarakubiswe aho apfungiwe mw'iperereza. Bibaye ari ukuri, hitwa kwibutsa ko ico ari icaha gihanwa n'amategeko y'u Burundi. Mu minsi y'ifatwa rya Generale Bunyoni, Ferdinand Minani yarasatswe, arahagarikwa, mu nyuma ararekurwa. Mbibutse ko kandi igihe Alengiyome Bunyoni afatwa, hari n'abandi bategetsi bo mu nzego zikomeye cyane basatswe, bahereye ku rugo rwa Bunyoni. Haza gukurikiraho gusaka Denise Bucumi, umutambukanyi wahoze arongoye Burundi, umuhisi Petero Nkurunziza, haza wari umuhuza w'abarundi, hakurikiraho umukuru w'inama nshingamateka, hajaho umukuru w'inama nkenguzamateka n'izindi ndongozi, ariko tutibagiwe ko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Nyeniteka Reverano Ndikuriyo nawe yasatswe. Ntituzi ko hari isano riri hagati y'ifatwa rishasha rya Ferdinand Minani na dosiye iri mu butungane ya Generale Bunyoni. Gusa ubu ntituramenya imvu y'ihagarikwa rya Ferdinand Minani. Mwogira ico mumenye gifunze Ferdinand Minani nabo baba bafise amakuru y'ivyamuranze, boba babitubwiye natwe tukabimenya. Mu yandi makuru, reka ano makuru yacu tuyabandanize ku bindi biriko biravugwaho. Abapfungwa batatu mu ntara ya Cibitoke ngo baba baratwawe n'igendereza ahantu hatazwi. Abapfungwa bo mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bavuga ko bafise amakenga. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho batatu mu bo bapfunganywe banyurujwe. Basohowe agashungo hafi saa 3 z'ijoro, bacaburizwa imodokari y'urongoye igendereza mu ntara. Abandi bapfungwa bakavuga ko bafise ubwoba ku mutekano wabo. Ni mu gihe urongoye igendereza muri yo ntara we ahakana ivyo yagirizwa. Hari igifungo cinshi ku bantu batatu bwa mbere bahagaritswe n'igendereza, mu nyuma bungurizwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara mw'ijoro ry'igenekerezo ya 21 Munyonyo guheze. Amakuru ava muri iyi ntara akavuga ko abapfungwa bose basohowe hafi saa 3 z'ijoro bajanwa mu kibanza kitaramenyekana n'umukuru w'igendereza muri yo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu. Imodokari yabatwaye yagiye yerekeza i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji, akaba ariko bitomorwa n'umupolisi yari kwizamu. Kubw'ivyo avuga ngo vyose birashoboka kandi ivyabaye muri kahise birashobora kwisubiriza. Ibiziga vyatawe muri Rusizi muri iyi minsi iheze, akaba ariko bagaragaza umubabaro. Kubwiwe igitabo kigenga uko imanza zitohozwa zikanaburanishwa kirabuza umuntu uwo ari we wese gusohora abapfungwa mw'ijoro. Ivyo birashigikirwa n'umwe mu bajejwe umutekano. Kubwiwe ngo urongoye igendereza mu ntara ya Cibitoke aravugwa muri iyi minsi mu bikorwa bibi vyo kugandagura abantu. Abapfungwa bo basigaye muri komisariya bavuga ko bafise ubwoba ku mutekano wabo, ko nabo bashobora kugandagurwa. Kubw'ivyo
yarahamagawe warongoye iperereza mu ntara y'Ibitoke yahakanye ivyo yagirizwa kubwiwe ngo abapfungo batatu baramaze gushikanwa imbere y'ubutungane ariko ibivugwa n'umukuru w'igendereza birahushanye n'ivy'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Cibitoke avuga ko ivyo atavyo hazi kandi ko harindiriye ko abapfungo bashikanwa imbere y'abacamanza kugira ngo babazwe muri nondwi iza. Tukiri mu makuru havugwa mu gisata c'ubutungane mu ntara ya Kirundo hari abantu bane bagizwa kwica ariko bose bakaba bafunzwe. Aba bantu bakaba ari mu gasho ka parike ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu bagizwa kugira uruhara mwishwa ry'umunyagihugu ku mutumba mutarishwa muri komine ya Bwambarangwe hiyo ntara nyene. Mediatrice Mukakabanda musitanteri wa komine ya Bwambarangwe avuga ko yamenyeshejwe mu gatondo kuko wa kabiri ko hari ikiziga catowe. Umuntu yaramenyekanye hakaba ari Herminergide Mberamiheto w'imyaka 56. Nyakiziga cari kirambitse ku nkombe zibarabara ku musozi wa Kaburantwa. Yishwe hatemagujwe imipanga ku mutwe hari ibiguma vyinshi akaba ariko tubibwirwa n'ababibonye. Abanyagihugu bamwe bo kuri uwo musozi bavuga ko umuntu yoba yishwe afashwe yiba mu mirima kuwa mbere mw'ijoro aca aricwa. Umuryango wiwe wanse ko ahambwa ubutungane ngo bubanze bukore. Mugabo abajejwe intwaro bashimye ko bamuhambishije. Abagabo bane baramaze gufatwa bakekwa ko ari bo bamwishe. Amakuru dukura muri parake ya Kirundo n'intwaro y'Ibwambarangwe akaba avuga ko abantu bane bamaze gufatwa harimwo wari ufise amaraso ku mpuzu. Ubu abo bakaba bari mu gasho ka parake y'intara ya Kirundo. Abarongoye komine bo basaba abanyagihugu kutihanira ahubwo baze baritura ubutungane iyo hari amatati. Mu ndwi iheze ngo ibisa n'ivyo vyari vyabaye muri komine n'intara ya Ngozi bihana urubibe, aho abantu 8 bo mu muryango umwe bahagaritswe kubera kwica uwukekwa ko ari umusuma. Aya niyo makuru rero yarageze ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonera ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzo kandi kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kuri yo bayavugwa mu gisata c'ubutunzi, umutekano, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu, ubutungane ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. No Mpuza TV muhezagirwe.